Inkuru nziza iratashe ku barundi cyane cyane abadandaza bambukiranya imbibe z'igihugu cy'u Burundi berekeza mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzavugaruka cyane cyane ku biriko biravugwa bitandukanye bigezwe ko muri kano kanya mu gisata cha politike be n'igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu. Mu nkuru iciye ku masonga muri no mwanya yo biriko irandikwa mu menyesha makuru bitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi, abandika ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, Twitter ndetse n'ahandi. Ibimenyesha makuru bitandukanye vyo hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi nk'ivyo mu gihugu ca Tanzania, ivyo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ivyo mu gihugu cy'u Buganda, niyo nkuru biriko birandika ko ni inkuru ivuga yuko inyuma y'amezi abiri arenga wugawe umupaka wa Gatumba wasubiriye kugururwa. Uyu akaba ari umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uyu wari bugawe muri Kigara mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 igihe umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 wafata igisagara ca Uvira mu buseruko bwa Kongo. Igitutu c'amakungu rero caratumye M23 kuri ico gisagara mu minsi iheze. Amakuru dukura mu begereye umupaka akavuga ko kuva uno munsi mu gatondo abagenda n'amaguru bene bakoresha amakinga batanguye kujabuka uyo mupaka, uruja n'uruza vyasubiriye. Umupaka wa Gatumba ukaba ari umupaka wambaye cyane ku butunzi bw'u Burundi, kuko abahinga mu vy'ubutunzi bavuga ko 60% y'ivyo Burundi bushora hanze vyo babica kuri uyo umupaka. Muri Kigara mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 imigenderanire y'u Burundi na Kongo kumbibe yari isigaye ca mu kiyaga ca Tanganyika gusa. Ku ruhande rw'ikiyaya ca Rusizi Uburundi baracahana rubibe n'igice kiri mu minwe yo mu gwitwaje ibigwanisho wa M23. Muri kano kanya rero benshi mu Barundi cyane cyane abakora urudandazwa rwambukiranya imbibe bakaba bariko baratamba inyuma yaho uyu mupaka ugururiwe kuri no munsi genekerezo ya 2023 uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ni mu gihe umugwe mu 2023 ugifata igisagara ca Uvira benshi bajije kwiriyugagwa ry'umupaka. Mbere no kwigenekerezo ya 20 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ubwiwe yari itangaje ko kugura umupaka wa Gatumba bata abarundi batagira ngo ni ejo. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu kwigenekerezo ya 2/0 y'umwaka w'ibihumbi 2026 iratangarije abarundi n'amakungu ko batokwitega ko umupaka wa Gatumba ugiye kugururwa ubuvuba. Ivyo Reverano Ndikuriyo akaba yarabivuze mu kiganiro yari abamenyesha makuru. Uvira uhugagwa nk'igasenyi, hugagwa nko kuruha imbibe n'u Rwanda. Ahana urube n'u Rwanda nimuze muravuga ngo ejo nzoja ibuvira gukora iki. Niko Reverano Ndikuri ico gihe yavuze muri ico kiganiro yaremesheje ari imbere y'abanywanyi benshi b'umugambwe CNDD-FDD. Urubibe rwa Gatumba mu Burundi rukaba rurabana n'igisagara ca Uvira cyo mu ntara Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mupaka ukabuzwi muri Kongo nk'uwa Kavimvira. Buri munsi wacako abantu n'ibidandazwa vyinshi hagati y'ibihugu vyompi. Ni mu gihe mu kwezi kwa Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2025 Uvira yari yugariwe n'umugwi wa M23 gwanya leta ya Kongo, ukavuga ko ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda vy'igihugu cy'u Rwanda gihakana. Hakaba kandi haraheze iminsi mike ico gihe umugwi wa M23 wavuze ko uvuye muri ico gisagara ca Uvira kandi ko vyakozwe ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi ibihugu bitandukanye. Kongo yo ikaguma yemeza ko uwo muhari utigeze uva muri ico gisagara ca Uvira. Ico gisagara cyafashwe nyuma y'imisi mike y'abakuru ba Kongo n'u Rwanda bashize umukono ku masezerano y'amahoro ku buhuza bwa Amerika. Reverano Ndikuriye w'ico gihe yanavuze ko M23 atari yari yafashe Uvira ahubwo ko yari yafashwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ngo yagize ati ibi vya Uvira nababwiye ko ari u Rwanda. Ntiwabonye umunsi bafata Uvira, ntimwabonye ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye amavedete no kuvuga ubwato buto bunyaruka vyo mu mazi. Ntavyo mwabonye. Zazanye M23. Acha reka sha n'u Rwanda. Uvira si M23 yafashwe n'u Rwanda.
N'umukuru w'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye yari amaze iminsi yagiriza u Rwanda guhungabanya umutekano w'akarere. Benshi bashatse kumenya icyo leta y'u Rwanda ivuga ku vyari bimaze iminsi bivugwa, ariko ntaje yashimye kubivuga ko. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yavuze ko babandanye babaza ivy'amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Uti n'ubu turacabaza, ese amasezerano avuga iki? Amerika niyavuga ngo vyananiye, ivyo nahagarariye vyananiye ni mwibeko. Aho duca tumenya ko ibintu bipanze kandi bizomera neza, niko Reverend Ndikuriyo yabandanije avuga. Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru kandi Reverend Ndikuriyo harandi makuru yemeje. Reverend Ndikuriyo yemeje ko ingabo z'u Burundi zikiri muri Kongo, aho zarungitswe gufasha leta y'ico gihugu kugwanya imigwi itwaje ibigwanisho harimo na M23 n'indi migwi itwaje ibigwanisho y'abarundi ifise ibirindiro aho muri Kongo. Ingabo z'u Burundi ntizavuye muri Kongo kuko turafitaniye amasezerano na Kongo. Amadokima akiro tuvuga ko tukiriyo. Tugifise amasezerano na leta ya Kongo, tuvuga ko tukiriyo. Ngerega n'abasuda bacu bagiye muri Kongo, n'abasuda bacu bagiye muri Kongo sitwe tubatwara, batwagwa na leta ya Kongo. Amasezerano akiriho rero nuko tuba tukiriyo. Aya masezerano nindazo yakura kandi ari hagati ya leta zibiri. Ikindi nuko abakongomani bishimira abarundi rwose. Amasezerano dufise aha mu biro atubwira ko Kongo ari muhira. Tugiye tugenda amenya, vyose biranditse. Igihe yinjira muri Uvira, M23 yavuze ko hari ingabo nyinshi z'abarundi zafashwe, ikavuga ko yari kiravugana na leta y'u Burundi kugira ngo zisubizwe. Nta gitigiri cyazo cigeze kimenyekana nuko zoba zarasubijwe ntibiramenyekana. U Burundi ntibwatangaje igitigiri c'ingabo bwarungiswe muri Kongo, ariko mwigisha wa kaminuza muri Canada akaba n'umuntu akurikirana cyane ibibera mu karere k'ibiyaga binini, Jason Stearns, akavuga ko abarenga ibihumbi 10 aribo bariyo. Professor Stearns yavuze ko ifatwa rya Uvira ryabaye akaga ku Burundi kuko bwatakaje inzira ikomeye bushikana ku rugamba n'umupaka ukomeye mu ruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Ubu inzira yari isigaye yonyene yari yo guca mu kiyaga Tanganyika. Kuri ubu benshi bariko barishima bidasanzwe nyuma y'amezi birarenga uga umupaka wa Gatumba wasubiriye kugurwa nkuko twatanguye tubivuga. Amakuru dukura mu begereye umupaka kavuga ko uno munsi mu gatondo abagenda n'amaguru be n'abakoresha amakinga batanguye kujabukuye umupaka, uruca n'uruza bikaba vyasubiriye. Umupaka wa Gatumba nkuko twabigarutse ko akaba ari umupaka wambaye cyane mu vy'ubutunzi bw'u Burundi, ko bivugwa ko 60% vy'ivyo u Burundi bushora hanze vyose vyo babica kuri uyo umupaka. Tukiri mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi abasoda b'u Burundi baratabaza inyuma y'amezi badahembwa batinya kugwara tifusi. Muri Kigarama mu mwaka w'2025 General Prime Niyongabo yari yatangaje ko Burundi bwakuye abasoda muri Kongo mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano ya Washington. Abasoda basigayeyo bemeza ko hari brigade zitatu zitigeze zivayo. Abasirikare b'u Burundi basigaye muri Kongo bakavuga ko basa n'abahebwe. Kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'2025 abasoda bakavuga ko batakironka amafaranga bahora bahabwa kira kwezi kugira bafashe kubaho. Aha abasoda baravuga ko batagishobora gukora isuku, bakavuga ko impuzu zabo zuzuye inda, baratinya ko bagiye kugwara tifusi. Bagatabaza umukuru w'igihugu, umushikiranganje wo kwivuna abansi be n'umukuru w'igisirikare ko bo batabara mu bihe bitoroshe barimwo. Hano reka tubatsangize ibice bikuru bigize ubutumwa bw'umusirikare ari karatabaza. Tuza gukoresha amajambo yiwe uko yayashikirije. Hari ubutumwa twifuza ko mudutangira ku batwara igihugu. Ni ubutumwa bw'abasirikare twasigaye muri Kongo. Twifuza ko mu buduhera General Prime Niyongabo, umushikiranganje atujejwe be n'umukuru w'igihugu ari we kizigenza w'intwaramiheto. Ubutumwa bwacu nabwo nubu bukurikira. Turabaza ubutwara igisirikare cy'u Burundi, mbega abasoda twasigaye muri Kongo turazwi canke ntituzwi? Mbega turacari muri tafoke canke ubu turi mu biki? Namba tukiri muri tafoke kubera ko amafaranga twahora duhabwa yitwa ikibango atakiboneka. Kubera isuku rike abasoda turafise ubwoba bwo kugwara tifusi. Uti mwarigeze gushira habona inkuru abasoda bagwariye kwashi muri Kongo kubera indya zabo zibwa n'ababatwara. Ubu naho mu minsi muzokumva abagwaye tifusi, muziko ari ingwara itacibonekeza. Rizoba kandi ari barakumva umusoda ari muri misiyo y'igihugu witwa ko ahembwa hama kagwara ingwara iturutse kunda, inda nazo zikaba ziva ku isuku rike.
vy'ukuri ubu abasuda boga amazi agaragara nitumesa kubera atagasabune nukuri turabinginze mu dutangira ubu butumwa. Komanda wa division Colonel Jaconias Nihora imbere araheruka kuza kutugendera, yaratwemereye ko ikibango gihari, ariko hamaze kugenda intumwa nyinshi bakatwijira ko bagiye kukizana. Twararindiye twarabuze kandi bose baragarutse. Ugize ngo arakibaza, ahubwo bamwagiriza yuko ivyo bibazo biva ku kuba dufise akazi gake. Baca babwira umushefu ko nyabona yorwiza akazi abasuda bakareka kwiyumvira. Ngako kazi bavuga nukutuzindura muri siporo nyinshi n'ibindi bikorwa, mu nyuma bakatwiriza mu mashure ngo niho umusoda toronka umwanya wo kwiyumvira. Ico bita ikibango na amafaranga angana n'amadolari 50 umusoda uri ngaha aronka buri kwezi kugira amufashe. Twategerezwa kuyaronka buri kwezi kuko n'umushahara duhembwa hariya mu Burundi uza ku kwezi, nuko gusa bamaze kwiyagura batayaduha. Aya nyuma twayahawe mu mpera z'ukwindwi, ariko mwomenya ko inyuma yaho mu kwicumi bayazanye agarukira muri division baca bayasubiza Bujumbura ngo bazanye inoti z'idolari rimwe. Abasoda ntibakironka amazi yo kunwa nkuko babitangaza. Ikindi twabamenyesha nuko hari vyinshi vyahindutse, ngo buryo umusoda wese ari muri Kongo yandikiwe amazi yo kunywa amacupa 2 ku munsi arya manini. Mugabo ubaje anyobwa n'abofisiye gusa. Mbega abofisiye bo bari bo bagize igisoda bonyene. Komanda wa bato ya 16 ya Tafok wewe kubera yanka manyanga yarabitunganije neza. Kubera ayo mazi atashikira abasoda bose iyo baba bari ku matere atandukanye, yacyatanga mu mafaranga ku buryo umusoda wese buri kwezi aronka 30,000 vy'amakongo. Ariko mwomenya ko yuko vyahagariswe kuva duhawe umukoloneli bita Kinigi muri brigade ya 6. Ngo amaze guhinduka ibintu vyinshi cyane, kumbure ubutumwa ni babubona abo vyega canka abo abazovuga hagire gihinduka. Abasirikare basigaye muri Kongo bari amajahehe, nico kibazo nono cibazwa n'abazi vya politike kandi bakurikirana hafi vyino ntambara iri kirabera muri ico gihugu kibanyi. Abasirikare basigaye muri Kongo bari mu duce dutatu dutandukanye. Hariho abasigaye muri territoire ya Mwega, abandi Ikalemi n'abandi Ibaraka. Abo rero bari Ibaraka bari mu bice bitandukanye. Hari abari mu karere ka Katanga no kubandanya imbere. Iyo ni batayo ya 11 muri Tafoko. Hari bato ya 29 ya Tafoku ihera aho bita ku Mutego ikabandanya gushika aho bita Bikobokobo. Hari na bato ya 16 ya Tafoku aho yaho riheruka kuhava, bikaba iri mu bice vya .0 kugera mu Minembwe. Abo bari mu bato ya 16 nibo barimwo nk'urya Captain Eraste Ndayishemeze aherutse guhitanwa n'intambara. Nukuvuga ko dufise brigade zitatu. Ya mbere brigade ya 5 iri mu Mwenga igizwe na batayo ya 25 ya Tafoku be na batayo ya 30 ya Tafoku hamwe na Maranfort. Brigade ya 6 ikaba iri Ibaraka kabigizwe na batayo ya 29 ya Tafoku, batayo ya 16 ya Tafoku be na batayo ya 11 ya Tafoku ace yongeraho abasuda bo muri GD bakorera ukwabo. Brigade yindwi ikabiri muri Karemi. Uti turabasavye nukuri mu dutangira ubutumwa bwacu abakuru bamenye amagogo basuda bo Burundi bariko barabonera muri iki gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ubu rero akaba ari ubutumwa bwatanzwe n'umwe mu basoda b'abarundi bari muri ico gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Nkuko kandi amakuru abandanya adushikira bivuga, hari indi nkuru iriko iravugwa muri kano kanya. Ni inkuru ijanye n'ibiraba umushikiranganje Edouard Bizimana ndetse na Ambassadeur Ernest Ndabashinze ngo barakwiye gutanga umuco ku buzi buvugwa abarundi baba bagiye kuronka mu gihugu c'Ubutaliyano. Urwaruka rw'abarundi rwashushe rwose kuva mu mpera y'indwi iheze. Hari ikete ririko rirahanwa rivuga ko kaminuza ya Oge de Rome mu Butaliyano yateguye ivyigwa vy'igitaliyano ku buntu ku rwaruka rw'abarundi rwifuza kuja gukora mu Butaliyano. Iryo kete ryitwa ko ryanditswe n'userukira Burundi mu Butaliyano Ernest Ndabashinze arirungikira umushikiranganje Edouard Bizimana. Muri iryo kete harimwo aho abipfuza kwiga igitaliyano boheza bagaca.
Igitangaje n'ingene ikete ryandikiwe umushikiranganje ryaciye rihanwa atatangazo ry'ubushikiranganje ribayeho. Iryo kete ntiryigeze rishigwa ku rubuga rw'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Ubundi y'ubushikiranganje bw'imigenderanire buronse amakuru nk'ayo buca bubimenyesha umushikiranganje w'indero, akaba ari wabimenyesha bipfuza kuja kwiga hanze. Ubu ntivyakozwe. Ikindi kandi cyatangaje abakurikiye iyo liye nuko babwirwa ko igitaliyano bazocigishwa amasaha 10. Nimumva rero ingene mu masaha 10 gusaba kwiga ururimi rushasha bakarumenya. Mutiro none ibi ni ukuri canke ni ikinyoma. Urubuga rw'ikinyamakuru Intumwa gisanzwe cegereye ubutegetsi canditse hirya yejo cemeza ayo makuru. Kurundi ruhande urubuga umuhinga yigenga narwo rwaraye rumenyesheje ko iyo nkuru ari ikinyoma c'abafunga kiwani. Ngo birakeneye rwose rero ko umushikiranganje Ambasaderi Edouard Bizimana na Ambasaderi Nestor Ndabashinze basohora itangazo kuri rino kete. Ngo nimba ari ukuri ni vyiza ko urwaruka rwo Burundi rwohabwa umuco kwiye rukitegura neza. Nimba kandi ari ubutumwa bw'abafunga kiwani ryo bari bara hamwe abatwara Burundi boreka urwaruka rwo Burundi rukagwa mu vyara vy'abasuma. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza no Muhuza TV. Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.